Yes, benge bange na pese mbuto kwa tawo mujagara kubarise nange bitatu Joel, amazina ni Joel canke bitatu, twaba twatewe iteka mu kiganiro impano yanje. Yes, turi kumwe n'umutumira Idasanzwe, twagira tumusaba cyo yidondora anaramutsa n'abakunzi bacu n'ababwira n'amazina yiwe. Shalom, amahoro. Shalom, amahoro cyane. Ushaka kwidondora ku bakunzi bacu? Shalom. Yeah. Ku mazina nitwa Shalom Nirakiza. Cyane Shalom Smith. Nkaba natewe iteka ryo kuba muri Lennox TV. Yeah. Mwakoze cyane gutwingira. Okay, murumva yuko aheje kutubwira amazina yiyo. Hama Shalom, twashoboye kukugendera, turazi ko umuntu afise impano idasanzwe. Nibaza yuko usanzwe uri umuririmbyi, usanzwe mbere unavuza n'ibyuma bigiye bitandukanye. Nibaza yuko abari ko baradukurikirana barashobora kuba bamwe bazi Shalom, abandi batakuzi, mugabo ni byiza yuko bako baradukurikirana kugira bashobore kumenya eske Shalom ninde, Shalom afise talent imeze gute, yatanguye ryari? Okay, Shalom kubato abanzi ni Shalom navuza Ingoma. Shalom Badeur. Nkaba ubonye narinjye mu kandi karere ko kuririmba. Imana yanyongeye kandi indi mpano yo kuririmba. Yeah. Haririmba. Okay, utubwiye yuko Imana irasubira guha indi mpano yo kuririmba. Bisigura yuko ntiwari uzi yuko ufise iyo mpano yo kuririmba? Okay. Iyo mpano ukuntu byaje Joel. Ukuntu byaje sinari nzi, je ntabwo nari ndayifise. Yeah. Ahubwo byaje mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Muri 2015. Aho ntagiriwe ibakwe ndirimba ahantu hari abaririmbyi nyene mu rusengero runaka mu Kigali. Ndaririmba barambwira ati wow Shalom muririmba neza. Bukeye bwaho mbona bampaye agatuti stage. Ndirimbe. Numva ndabishoboye. Ariko sinobora kubimenya kubera ko nakuriye muri kohari. Imbere yanjye yari amaze guca abaririmbyi benshi. Usibye ko nari mvuza n'ingoma. Usibye please kugenda uvuza ingoma. Ugenda ubona abaririmbyi benshi bagwagara imbere, ukabona ukuntu bigenda. Usanga nawe byakuje moto. Niyo mpamvu bitamfashe umwanya muremure. Niyo mpamvu bitakugoye. Uratubwiye yuko ubwa mbere wari usanzwe uvuza ingoma ariyo bat no burayivuza. N'iryari base wumvise ufise iyo mpano yo kuvuza bat? Byatanguye ryari? Murakoze. Je natanguye kuvuza ingoma mfise imyaka 9. Imyaka 9. Imyaka 27. Urumva mu byo nta n'indere simanzi kuvuza. Nzi kuvuza ingoma. Byaje mfise imyaka 9 ndabikunda cyane gose. Hama ngenda ndevura buhoro. Kugeza ubu ndashima Imana. Okay, uratubwiye yuko watanguye uvuza ufise imyaka 9 kandi ubu ufise imyaka 27 nkuko waje kubivuga. Ku bantu baba bazi Shalom cyangwa baba batazi Shalom ubu yibona nka hehe nko muri uyu mwanya twoba tugeze ko ubu? Okay, Shalom aho nibona. Shalom nibona ndahantu hakomeye cyane. Nko mu byo umaze gukora ari kuririmba cyangwa kuvuza, wagiye uravuza nk'ahantu aho bagiye hatandukanye. Byoba uba wiziki aho hose wagiye uraca hagiye hatandukanye. Okay. Jewe Shalom nagiye mvuza ahantu hatandukanye. Numva kuva mu myaka 9 navugirije abantu batandukanye, abaririmbyi benshi batandukanye. Onga mu gisagara cya Bujumbura. Usibye no ngaha mu Bujumbura gusa. Even no mu Rwanda. Havugije abaririmbyi batandukanye cyane gose. Havugije amaeglise atandukanye. Muri carrière naho yo kuririmba. Two turategura ibintu byiza cyane. Okay, duhagaze aho nyene uratubwiye yuko muri carrière yo kuririmba uri kurategura ibintu byinshi cyane.
Esko ibyo kuvuza uravuza cyane cyangwa waciye ufata ibyo kuririmba cyane? Je ndavuza cyane. Ndavuza kandi nkongera kandi nkaririmba. Musanze ushaka kumbona ndiko ndaririmba, ushaka kumbona ndiko ndavuza. Umuntu amamagaye nze kumufasha muri evenement runaka kugira ndamuvuza ingoma ndayivuza. Umuntu antumiye muri evenement ngo nze ndirimbe ndaririmba. Urumva ndabikora kandi neza cyane. Shalom atubwiye ko yatanguye afise imyaka 9 dusubiye inyuma gatoyi. Shalom yatanguriye muri eglise yihe? Yakuriye muri eglise yihe? Okay. Jewe Shalom icyambere navutse mu muryango kijijwe. Nagira ubuntu nisanga mu muryango w'abantu bakijijwe. Kwanje n'umupastori. Nakuriye mu ishengero ryiwe. Nakuriye mu ishengero ryiwe kugeza n'ubu niho ndi. Iryo shengero namba atari banga riri hehe? Iryo shengero kumutakura ku ry'umunani ni 47. Ariho twabateye iteka tukaba twaje twagusanze. Tugarutse rero ubu Shalome uratubwiye yuko hari abaririmbyi bakomakomeye bagura uravugiriza. Muri abo baririmbyi bose bakomakomeye bagura uravugiriza. N'uyuhe basi woba wararavye ati uyu ndashaka kugira inspiration nkawe kujya umuntu abona umuntu agacavuga ati je ndakeneye gukora nkanaka. Iyo bari nkande mu kuririmba mu kuvuza. Mu kuririmba no mu kuvuza hose. Mu kuvuza jewe mu kuvuza nari inspiré cyane ku movateur icyo gihe yari yasa nkaho ari gato ari Kibamba Christian Kibamba niwe icyo gihe yasa nk'ari kuri top. Icyo gihe n'abamani nibo cyane wasanga ndiko ndakurikirana nkaraba ukuntu bakora ndagiye gutravaya nubwo utasanga bibaye perfect kuko nyine ugasanga ndiko umutwe wanje ubwenge bwanje bwinshi muri ndiko ndavuza nisura cyane kuri Kibamba ugasanga umwanya wose mu video umwanya wose ndiko ndamwumviriza. Icyo gihe naragiwe n'ubuntu East Africa yarize kuri East Africa kiga kuri etablisse nimwe Kibamba tukavuga namuganiriza nkamubwira ati bimeze gute n'ibyo akamfasha kubera ko yari umubatteur mwiza pe. Yari umubatteur mwiza icyo gihe. Hama muri carrière yo kuririmba naho muri carrière yo kuririmba hari abantu benshi bamfashe ukuboko cyane bafashe ukuboko arambwira urashoboye bandanya kora. Harimo witwa Gregson Gahamani yaramfashe ukuboko cyane gusanga ati wabo akansu kurashoboye kora ugomba gukora uko muri dehameze uko hagaze imbere y'ishengero witwara uko akanyigisha utuntu twinshi. Niyo mpamvu ndamushimira aho noba hose mba ngeze ndamushimira. N'abandi benshi bagiye baramfata ukuboko banyakoraja bandanya kora ukuntu ndabashimiye mwese aho muri hose. Hama ubu turi muri 2022 kuri Shalome yoba yayibonye gute mu byerekeye agakiza no guhimbaza Imana? Je 2022 wari umwaka uvuga wari umwaka mwiza wanje wari umwaka wanje mwiza. Hagira ibibako byo gusohoka ndaja muri Kenya burya ngo ubwenge burarahugwa ndaja kuraba abandi bakora ndagira ibibako no kora n'abaririmbyi bahari no kuvuza hariya ani. So wari umwaka mwiza kubera ko byampaye gusohoka basohotse ndatembera. Hama hari abantu bako baradukurikirana Shalome bashobora kubangira bataririmba canke batavuza bashobora kuba bafise inyota yo kuvuga ati twebwe tuzomenya kuvuza cyangwa tuzomenya kuririmba bigenze gute nakahe kajambo wabwira abantu bafise iyo ngoga mugabo badashaka gushiramo Yesu? Icyo nababwira kimwe gusa nuko ntibacike intege. Iyo wiyumvise n'ikintu ukaciyumvamo uragerageza ukakigira
ukagikurikirana amajambo make ushobora kuba ushaka kuvuza ingoma ukabyiyumvamo kandi gikuru gusa no kubikunda iyo ikintu gikunda uranyuka no kukimenya cyane rwose je ni mpamvu nawe namenye kuririmba cyane yuko nasanze narabikunze ndabigira ubuzima nimba naramenye kuvuza ingoma nuko nabikunze ndabigira ubuzima so rero uno muntu ntacike intege nabikunde kandi atravaye abikunda travaronde abamwigisha harano bigusaba gusohora amafaranga y'ubura yabikura kugira umenye hajya Shalome muri eglise sanzo sengeramo aracari muri korale cyangwa akora ku gatwe kiwiwe muri eglise ndi muri chorale ndi n'umurongozi wa chorale wa worship team nk'abasanzwe ndanakora carrière solo nk'abasanzwe ndanakora carrière solo duhagarara aho nyene rero kuri carrière solo batubwiye ko ukora carrière solo ubu umaze nko gusohora nk'indirimbo canke uracafise nk'iciyumviro cyo gusohora indirimbo murakoze mbajije ikibazo cyiza geza muri uyu mwanya nta ndirimbo yanjye ndasohora ariko namaze gukora cover agakava k'indirimbo kari kuri YouTube channel yanjye hanyuma muri uyu mwaka ndifuza gukora indirimbo kandi indirimbo zizosohoka na video Imana ibigushoboje. Shalom uraheje kutubwira ibintu byinshi hajya Shalom avukana n'abana bangahe? Turi abana batandatu. Shalom ni umwana wa kangahe? Uri imfura. Imfura na se itendera birangana. Turakunze kubona papa wawe ni pasiteri tuvuga yuko abantu benshi ngira baba banamumenyereye uvuze kuri witi nibaze yuko papa wawe namumenyereye. Ese nta kintu woba warigiye kuri papa wawe? Papa wanjye namwigiye kuri ibintu. Papa wanjye mu buryo bw'umubiri ni papa no mu buryo bw'impemu ni papa wanjye. Sibyo namwigiye kuri ibintu byinshi. Naramwigiye ko n'umugabo wo kwizera n'umugabo wo kwizera namwigiye ko kwizera arizera cyabimpa ebana nakure no mu buzima bwo adukurisha mu buzima bwo gusenga no kwizera gusenga no kwizera cya kabiri namwigiye ko n'umugabo aciye bugufi ari hambo umuntu wese amushaka aramubona aganira na bose ayaga na bose kandi icya gatatu namwigiye ko n'umugabo afasha arafasha gufasha arumva ko ibyiwe si ibyiwe wenyine n'umuryango ariko ni ibyiwe n'abantu bose yaratwigishije gusangira n'umuntu bisigura ko Shalome mu ahantu hose abari aguma akurikiza ya migenzo yo gusangira no gukundana cyane gose. Bakunzi bacu murumva ko Shalome ariko aratubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Shalome mu 2023 twitegeke bakunzi baba bakora gukurikirana muri 2023 no kwitega nuko Shalome agiye gukora indirimbo kandi indirimbo nziza izosohoka n'amashusho. Icya kabiri muri 2023 Shalom azokora igiteramo ciwe. Duhagaze aho nyene Shalom ntiyari bwigere ategura igiteramo ciwe. Shalom ntiyari bwigere ategura igiteramo ciwe. Hari habuze iki? Abantu benshi bamubambye kora kudakora evenema yawe nyenga ariko je mumva wapi ntiharagera mumva muri je tu ntiharagera ndabaga ati ariko ndumva ko naho ubone uyu mwaka nzokora igiteramo si wanje tumira abantu hirya no hino baze duhimbaze. Shalom murakunze gutegura ibikorane byinshi bigiye bitandukanye kandi ibyo bikorane tugerageze nko kuraba abantu benshi babijemo hariho ikintu bavaho bahakuye nko kuri wewe iyo ubibonye nka kujya uhora ubyiyumvamo gute muri wewe? Joel mu by'ukuri ibiteramo birategurwa kandi abantu benshi barajyayo nje ndivugira mu minsi ya kera warajya muri evenema kumva neza
iyi evenement nagiyemo yari powerful ariko muri iyi minsi twarateye akanovera k'ibikorwa usanga umuntu ajyanye yiyumviye gukora evenement dimanche ni evenement wagenda kuraba evenement ugasanga nta kintu de special kirimo bya bindi ugasanga ugiye muri evenement nicyo cyatumye Shalom muri iki gihe mvuga ati ubu ngiye kwitonda nta bintu by'ama evenement byose wakoze ndibukamo cyane uti kubera iki ugenda muri evenement ugasanga bamwe bari ndani abandi bari hanze ni juste gusa critique undi ujya mu batteur ngo mbiza akantu bavuga iki ujya muri rimwe ugasanga bariko barakritika kubera iki akanovera kama evenement karataka umuntu arajyama akiyumvira ngo ndateguye evenement dimanche kuri wewe bisigura yuko ugiye kuzana kandi kanovera karushiriza abandi wagiye urabona singiye kuzana ibiruta ngo tubyo abandi bakunze ariko ndashaka umuntu wese avuga ati ngo ngiye muri evenement ko azoba avuga ngiye muri evenement ko atasha avuga ati yari cyari igikorwa cyiza apana ko ugenda muri evenement ugasanga mu mwaka umuntu umwe yateguye evenement zitanu cyangwa zine ukimvira umuntu ntabishasha uzogenda uko usanga ni bya bindi nyine ariko witonze ngo amira ibinone ndashaka gukora kimwe gusa kigasigara mu mitima y'abantu ugasigara mu mitima y'abantu ukavuga ati hari umuntu yigeze gukora evenement no kubwira ama evenement menshi ngaha kugeza n'ubu akiri mu mitima y'abantu mu mitima y'abantu wakati uyu muntu yasubira gukora aho tukagaruka bakikunyotera nivyo byiza rero mbone rero gusaba abantu aba worship leaders nk'abaririmbyi ntitwihutire gukora ama evenement ahubwo twihutire gusenga twihutire cyane gose no gutegura kwitegura no kwegera intebe y'Imana ugasenga Mana ubona harageze apana ko tutwagwa n'ibishobisho kubera ko bakubwiye ati ejo warakoze neza ibyo evenement wakoze ari nziza ucyo usanga uragize iki ushaka no gukora ibindi hatarage kora biki ariko bizima byiza cyane Shalom akwategura iyo evenement canke iyo ntuza yitegura nkajyana nko mu mwaka uwo Jenda yategura muri uyu mwaka ariko mu mpera z'umwaka kwako urazi ko igikorwa bisaba uburyo no kwipanga neza kirazira ko umuntu aza muri evenement asange uripanga ugasaba bishobora ukarondera ama sponsor hirya no hino ugakora ikintu cyiza kubyo umuntu wese azavuga ati wow iki kintu gikorwa cyari cyiza je nibaza ko ca kubwira n'abakunzi bawe canke n'abasengera ngo muri eglise bazokurikirana ikiganiro cyane n'abandi benshi bo batakumenye kugira ugire n'akajambo tubabwiye kugira mu mwanya duce tuheza n'ikiganiro cyambere merci beaucoup Joël merci beaucoup Inox TV kwa mwatwimbiye ko ama kubakunzi banje bariko yadukurikirana cyangwa bazobona iki kiganiro nuko nababwiye cyane ko ndabakunda icya kabiri Shalom agiye gutegura igikorwa kandi ndizera hamwe muhera hamwe n'Imana bizogenda neza rero n'igikorwa c'indirimbo ngiye gukora cyo ndagusaba ni kimwe nuko ugenda kuri YouTube channel yanjye ukandika Shalom ariyo indirimbo imwe harimo indirimbo ibona cover na code kagira subscribe kubera ko nicyo gikorwa kindi kigo kiraza kigiye ko uzobuwandere ukibona amasaba umugisha hamwe urashaka kugira ko wikora no mu gahogo gatoyi ku karirimbo kariko kose kugira abakunzi bawe bavuga ati wow ndirimbiruho indirimbo sha n'umutima wanjye umushime iyo ndamuta kandi yaranyumva
izina ryiwe riri hafi. Oh, ndamwizeye ngira amahoro kuko ariwe atanga ubugingo. Oh, ndamwizeye ngira amahoro kuko ariwe atanga ubugingo. Oh, mpimbawe nuko azi izina ryanje kandi yishura amasengesho. Yes, murumva ya, oh my god, urumvira ijwi umwana wacu, my god, ya mugume mu ndabuze nico mvuga ko umunezero ufise ijwi ryiza. Yes, tugushimire ongere usezera abakunzi bacu. Murakoze cyane, ndashimiye cyane Linox TV, ndashimiye abakunzi ba Linox TV, abakunzi bacu twese. Nukuri mwakoze Linox TV, mwakoze cyane gose kugendera kandi murushirize kugira n'abandi nyene. Ni mubyo mutuma natwe tuduga impano zimwe zigaragara kandi mukomeze kurigirira abandi. Imana yose abamugisha. Natwe twongere tugushimire cyane. Nukuri murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Linox TV, mubandaye mugira commentaire hamwe na share hamwe na like, twongera tugira ibintu bimeze bien, twongera tubaha n'ibiganiro bigiye bitandukanye, twongere tuvuga ati ciao ciao. Yap.